Umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije Emmanuel Ndorimana afadikanije n'umuyobozi mukuru wa Izabu Alfred Niyokwishimira baratunganije urugendo ku magenekerezo ya 2023, 2024 na 2025 Nyakanga umwaka wa 2020 mu bigo vya Izabu y'Igisozi mu ntara ya Mwaro, Imahwa mu ntara ya Gitega n'Ibukemba mu ntara ya Rutana. Intumbero nyamukuru y'urwo rugendo kwari kugira ngo barabire hamwe ingene ivyo bigo biriko birakora kandi bashobore no kuganira n'abakozi ku bijanye n'ingeno nshasha ya leta nkozi kandi mvyeyi. Kabaye n'akaryo keza ko kwereka abakozi bakora muri ivyo bigo umuyobozi mukuru mushasha. Alfred Niyokwishimira umuyobozi mukuru wa Izabu yarashoboye kwibonera neza ingene ivyo bigo bitunganijwe, arabaha n'impanuro z'ingene bagiye gukorana. Tumaze imisi 3 turi mu rugendo, turiko turagendera amashami y'ibigo bikukira kino kigo gikuru ca Izabu. Nk'uko mubizi haraciye imisi mikeyi hagenywe umuyobozi mushasha wa kino kigo Izabu. Umuyobozi mushasha rero yari yipfuje ubwa mbere kugendera ibigo bikukira iki kigo ca Izabu kugira ngo amenye ibikorwa biriko birakorwa, yibonere ingene ibikorwa biriko biragenda ku kivi, yibonere intambamyi zoba zihari kugira ngo ashobore kumenya aho ahera n'ingene ashobora gutunganya ibigambi yo muri kazoza. Twari twashimye rero ko tuba turi kumwe n'abandi bakozi dukorana duhereye ku rwego rwo hejuru. Mwabonye yuko twari kumwe na secrétaire permanent mu bushikiranganji yari yaje aserukiye umushikiranganji, ariko kandi twari kumwe n'abandi bayobozi bakuru uhereye ku muyobozi mukuru ajejwe ivyo gutunganya imigambi mu bushikiranganji. Tukaba twari kumwe kandi n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no gushikana mu bene gihugu ibijanye n'ubuhinga bukorerwa muri buno bushikiranganji. Twari kumwe kandi n'uwaserukiye umuyobozi mukuru w'ubworozi hano mu gihugu c'u Burundi. Nk'uko mubizi Izabu ikorera mu bisata cane vy'uburimyi n'ubworozi, tutibagiye n'ibindi nk'amashamba, gukingira ibidukikije canke n'ibindi biti bibana n'ibiterwa ndetse n'ibiti kama nk'uko mwagiye muravyibonera aho twaciye. Intumbero rero ya runo rugendo kwari kugira ngo turi kumwe n'abo mu bushikiranganji abo nadondaguye twibonere, tubone kumwe ingene kino kigo gitunganijwe, tubone kumwe ibikorwa biriko birarangurirwayo, hanyuma muri kazoza ka hafi n'akakure tubone gutunganya imigambi yo guteza imbere iki kigo nk'uko tubisabwa na leta mvyeyi, leta nkozi, yuko kigiye kuba ikigo mbere ihinguriro ry'imivyaro irobanuye y'ibiterwa n'ibitungwa. Rero nk'uko mwavyiboneye kino kigo ni kigo kigize umutima w'uburimyi n'ubworozi muri kino gihugu cacu, kandi mwarabonye yuko abakozi bari ku kivi, ibikorwa bitari bike biriko birarangurwa mu bigo bitandukanye duhereye Igisozi aho twatanguriye. Mwarabonye yuko hariho ibikorwa bitari bike biriko birarangurwa kugira ngo haboneke imbuto zirobanuye z'ubwoko bwinshi. Dufatiye nko ku mbuto ikunze kubura cane y'ibiraya, mwarabonye nko muri kirya kigo Igisozi yuko hamwe Izabu ifashwe mu mugongo nk'irya laboratoire nshasha ikajamwo ivyankenerwa vyose, hakubakwa neza ayandi masere na zirya zihari zikajamwo ibikoresho vyankenerwa. Abashakashatsi baratubwiye neza yuko nk'ikibazo c'imbuto z'ibiraya coshobora gutora umuti kandi mu bihe vya vuba. Ivyo rero ko twari kumwe n'abo dukorana bose ndetse n'ubushikiranganji bukaba bwari buserukiwe ku rwego rwo hejuru, twibaze yuko tuzokorana kugira ngo nk'ico tugitorere inyishu. Tugiye mu kigo c'ubushakashatsi ku bijanye n'ubworozi cane harya muri station y'Imahwa, naho nyene mwariboneye yuko ibitungwa vya kijambere birahari, cane inka za kijambere zirahari z'ubwoko bwinshi. Twovuga amafrizone mwarayabonye, ama jersey mwarayabonye, ama saiwel mwarayabonye, hariho
n'ubundi bwoko bushasha bw'inka bita Blanc Bleu Belge batazira BBB. Mwarabonye yuko ari inka nziza cyane ishobora kugwiza inyama, nazo nyene mwarabonye ko zihari, ndetse twavuyeho tunumvikanye na secrétaire permanent ko tugiye kugira umugambi twise Centre de Monte mu ma province yose dukoranye n'ama BPAE, aho twifuza yuko aba BPAE bazoba bavyifuza kandi bashoboye kuzikurikirana, tuzobaha imfizi hanyuma bakaza barazishira ku nka z'abene gihugu kugira ngo duterere mu kuronka inka zirobanuye. Twaravuze yuko hampande y'izo nka zari zisanzwe zihari tugiye kuraba ukuntu twoshiramwo ubundi bwoko bw'ibitungwa duhereye ku ngurube, inkoko, tukarondera ndetse n'ubundi bwoko bushasha bw'impene n'intama kugira ngo dushobore kuzana amaraso mashasha y'impene n'intama muri kino gihugu. Biboneka neza yuko impene ziriko zirasubira inyuma, igitungwa naco c'intama kikaba kitari gisanzwe kimenyerewe hano mu gihugu cacu. Aha naho muri no station y'Ibukemba twaherukiye ko mwabonye yuko naho nyene hari ibikorwa bitari bike biriko biraharangurirwa. Mwabonye ko hariko haragwirizwa imbuto z'ibijumbu bishasha zimbuka cyane ndetse zirimwo n'ivyankenerwa bishobora guterera cyane mu bijanye n'iterambere ry'amagara y'abantu. Twabonye ko hariko haragwirizwa kandi imyumbati, imbuto z'imyumbati zishobora kurinda izi ngwara za rubozamizi na mozayike zibangamiye iki giterwa mu gihugu cose. Kandi mwabonye yuko bimeze neza, abashakashatsi bari ku kivi. Mugabo kandi mwabonye yuko hariho n'imirima y'ibitoki, ahantu hegeranirijwe ibitoki vyose birimwa muri kino gihugu kugira ngo ntihagire ubwoko na bumwe bw'ibitoki bizozimangana. Mukaba mwiboneye yuko hariho n'ikigo naho kidashemeye cyane cyo kubungabunga inka kama bita ankore kugira ngo ntizizozimangane mu gihugu. Naho nyene twabonye ko tuzoshiramwo ingufu kugira ngo ubwo butunzi kama bw'igihugu bukingirwe kandi tushobore kububika. Uru rugendo rero twovuga ko ari ngirakamaro cyane, ni ngirakamaro cyane kuri jewe nk'umuyobozi mukuru mushasha, kuko vyampaye iciyumviro cyo kumenya neza kino kigo ingene cari gisanzwe gitunganijwe, vyampaye kumenya ingene abakozi bariko barakora, kandi nahaboneye ibitari bike. No kuvuga ivyo umuntu yobandanya nabibonye, n'ivyo umuntu yokosora navyo nyene nabibonye, ndetse n'ibindi bishasha umuntu yoshiramwo navyo nyene nabibonye. Nibaze yuko turi kumwe n'abandi dusanzwe dufashanya tugiye gukorera hamwe, na cyane cyane ko twari kumwe n'abandi bayobozi bakuru basanzwe begwa n'ibibazo byo kugwiza izi mbuto zirobanuye hamwe no kuzikwiragiza mu bene gihugu. Tukaba kandi twari kumwe na secrétaire permanent mu bushikiranganje. Nibaza yuko tuzoca tuja hamwe turabe ingene twotunganya ukundi gusha kino gisata, hanyuma inyishu z'ibibazo bihari tuze turazitorera umuti buke buke. Tuzotinde dushike rero kwihangiro yuko kino kigo kiba vy'ukuri ihinguriro ry'imbuto zirobanuye z'ibiterwa n'iz'ibitungwa. Niyo ntumbero rero tumazemwo iminsi muri runo rugendo rw'iminsi 3. Murakoze. Emmanuel Ndorimana, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, yarashikirije abakozi b'ivyo bigo ingendo nshasha ya leta nkozi kandi imvyeyi. Twatunganije urugendo turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa Izabu kugira ngo tugendere ibigo Izabu isanzwe rongoye mu ntumbero yo tubona ibyo bariko barakora, ndetse noneho tusho kunana n'abakozi tubabwire intumbero shasha leta yihaye. Rero muri leta shasha, leta nkozi, leta mvyeyi, ihangiro rikuno kugwiza umwimbo kugira ngo umuntu wese aronke icyo afungura, ndetse noneho aronke n'amafaranga mu mufuko. Ivyo kugira tubishike ko nuko twitegura mu buryo bwose kugira ngo tugwize umwimbo. Nico gituma twasanze kugira tugwize umwimbo mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi
ko imbuto nziza ariyo ntango ya byose. Rero iyo mbuto nziza tukaba tuzi yuko iva muri Izabu. Ikigo Izabu nico kijejwe gutanga imbuto nziza haba ku biterwa canke ku bitungwa. Rero tubonana n'abakozi twari tubamenyeshe ingendo nshasha ya leta, kugira tubasabe ko bokwitanga bagakora kugira ngo izo mbuto nziza zirobanuye ndetse noneho n'ibitungwa bimeze neza biboneke, kugira ngo dushobore kubishikiriza bene gihugu, gutyo rero umwimbu ushobore kwiyongera. Imbuto ziri mice gutatu. Imbuto yibanze iyo neyo tusaba yuko ari ikigo Izabu cyonyene coshobora kuzitanga. Hanyuma hari izindi mbuto ziri hagati na hagati ziheza zikarimwa n'abagwizambuto. Abagwizambuto nabo bagaheza bakaduhereza imbuto dushaka gushikiriza bene gihugu kugira ashobore kuzitanga. Rero twasavye ikigo Izabu nuko bohagarara cane kuri izo mbuto zibanze, ibindi navyo tukaheza tukabirekera abandi bagwizambuto.